ubwami bw'Imana nicyo kintu gikomeye cyazanye Yesu. Ikintu yavuga yigisha yavuga ubwami. Ikintu cya mbere mu bwami kiriho ni umwami. Uyu mwami twavuze ko ari umwami adasanzwe, umwami atameze nk'abandi bami. Ingene yavugishijwe ko kuva mu itanguriro ko azovuka. Icyaha kimaze kuza, Imana yagize umugambi wo kuzogitsinda. Kugira icyaha gitsindwe, Yesu yabwirizwa kuvuka, akabaho, agapfa, agatsinda icyaha, akazuka. Uyu we yabayeho ataravuka. Uyu mwami rero tuvuga, kimwe mu kibutandukanya n'abandi bami, ni umwami wa bose. Teritware yiwe ni sans limite. Haciye imyaka 2000 iyo nkuru yarabaye. Mushire mu mutwe imyaka 2000. Inkuru mwumvise rane pase muracyazibuka. Nta nkuru bakubwiye ejo uno munsi itakigira agaciro. Imyaka 2000 raheze, iyi nkuru iracafise agaciro. Iyo nkuru mwumbisanzwe. Igitabo tuyisanga mu iyo nkuru citwa Bibiliya. Nico gitabo gisomwa n'abantu benshi kibaho ku isi. Mwari muzi ko icya gatatu cy'abantu bose baba ku isi, uyu mwami turiko turavuga bamwemera. Byari byaravuzwe imyaka amajana atarabaho, azokwitwa Yesu. Yesu mu Giheburayo ni Yoshua. Yoshua no kuvuga umukiza, uzo delivera abantu, ko ari we azokiza abantu biwe ibyaha byabo. Iri zina risigura icyo azokora, azokiza abantu biwe ibyaha. Nta kindi rero cyamuzanye igikorwa gikomeye cyo gukiza ibyaha. Azokuraho icyo kintu cyananiye ibindi bimazi, icyo kintu cyananiye abavugishwa, icyo kintu cyananiye abaherezi, icyo kintu cyananiranye kuvaho cyitwa icyaha. Hariho umuntu azoza agitsimba agikuraho burundu, niwe Yesu. Nicyo cyari kigiye kumuzana. Niyo Noheli turiko turavuga ni celebration y'intsinzi ho twica.